naje ahantu nahabonye Imana, nahabonye igitangaza gikomeye cyane. Nibaje abana ari bisimwara nagendanye imyaka 35. Naragenze mu baganga batandukanye, ndaja mu masengesho biranga, ariko maze gushika hano hantu nashize amaboko yaramugaye nezuko kuri dushe sinonga, gufungura bari ndakungaburira nk'umwana, kwambara bari ndakunyambika, ukuvuga ibintu byose bari ndakunkorera nk'umwana, ariko ubu ndashima Imana amaboko yanje yaragororotse. Haleluya. Amen. Magaze ngashimira Imana ku gitangaza yankoreye. Jewe abavyeyi banje bari bamaze imyaka 2 barapfanye, uwo mwaka wagira gatatu. Ariko nyijoro saa 2 papa yambwira yuko ku itariki 5 z'uku kwa gatatu bazosubirana. Yesu nashimye. Amen. Kurikira intahe. Nanjye mpagaze ngahashima Imana cyane. Dimanche apani dimanche yese nari nagarutse gusenga Denise, hanyuma nari nicaye hajya umuhungu umwe arambwira ngo haguruka ushime Imana, Imana yakugiriye neza. Ndahaguruka ndataha mbona bisanzwe nk'amarende, ndagira aksida kandi aksida yindi kandi aksida ikomeye uburyo umumotari yarampeze yapfuye aho nyene. Mugabo jewe ndakomereka akantu mu mutwe, ubu ndakomeye kandi na dimanche nari naje gusenga. Hanyuma muri iyi somene naho umwana wanje aragwara cane, aguma ashuha ubushuhe butagira uko bungana. Ndagenda kwa muganga baragira ama examen yose, barabura indwara n'imwe agwaye. Hageze imisi yose mw'ijoro vere minwi akavomisa umenga n'ikintu kiriho kiramuniga. Ndatora kakabuye ndamushira mu ntoki, ndavuga ati Mana washize ihishurirwa mu mukozi wawe ko aha kabuye tuzogashira mu kintu cyose kutagenda neza kagenda neza. Ndavuga Mana na Pawulo yararenganye igitutu cyonyine kigakora, kandi yari umukozi wawe nk'uri hano no munsi. Ndakwinginze umwirize umwana. Kakabinja ndamuryamika ndakamushira mu ntoki, agize ikiganza aza ndamufunga ikiganza kugira kumugume mu ntoki. Bene data uyu munsi mpagaze ngaha arakomeye, yatanguye gukina, yatanguye gufungura. Nanse ndavuga ati Mana ndatinya guhagarara imbere y'ishengero, n'uwo munsi nagira aksida nari natinye kuza gushinga intama. Ndavuga ariko Mana ndakubwiye niwamunkiriza nzohagarara imbere y'ishengero, none ndashikuje ico nasezeraniye Imana. Yesu ashimwe. Imana iragukiza, ubundi agapfa nawe ugatabagwa ukanka kuvuga ivy'Imana yakoze. Uzi ko abari abazimu bahunge mu izina rya Yesu. Yesu nashimwe. Yesu nashimwe cyane. Nanje gushima Imana mujankoreye. Imana yarandamiye cyane, irangirira neza, irantabara, irandosa ahantu mbadasize abana, baronka inzu yo gushiramwo abana. Imana ishimwe cyane. Ndashimiye umuvyeyi yabimfashijemwo, akaba yarandonkeje aho nshira abana. Imana ishimwe cyane gose. Amen. Yesu ashimwe. Nanje nongeye gushima Imana maramaze kandi na Satani. Dimanche passé narahagaze ngashinga intahe mvuga ko meze neza, ariko Satani yabinezerewe. Ndibuka nezi nari numva nkomeye mvyuka nja mu isoko, hari akantu bariko barategura Bernisme exe mariage, nanje mvuga ati reka nitegure genda. Nshitse mu isoko sinzi ibintu byamfashe bantu Imana, sinamenye aho naguye. Je naguye mu isoko, nta muntu n'umwe azi mu isoko, naguye aho natowe n'abantu ntazi. Nagiye kwikebuka après 2 heures ndi mu bitaro mu maserumu. Barambaza ndavuga kumbe ku telefone barazi nomero y'umugabo bamuhamagaye, nahuye n'inka n'abakozi b'Imana nta telefone batwaye, baramuhamagara tujya mu bitaro. Nukuri ndamamaje Satani ivy'Imana nkora Imana nishimwe namaramare kandi ategura. Mu izina rya Yesu ntasubire kuguhangara, turamuhagaritse ubushobozi twahawe, ntusubire kugwara, kandi abo bazimu bakurondera bakumva inyuma mu izina rya Yesu.
Yesu ashimwe cyane. Nje ngahashima Imana. Je nageze ngaha murabone passe mu kwezi kw'indwi. Naje ndemerewe. Ngwe ngendana indwara nyene zijya z'abarozi. N'umuntu akacafata ngo kigire aho kija. Ubu ndashima kabisa maze kubatizwa mu kwezi kwa 11 nyimba ntihenze. Ubu uya iby'amajambo abantu bavuga ubu byarahindutse. Ubu uya abavuga yuko ataje nzovamwo babona ko ngiye kuba umubosi. Haleluya. Munkundire mvuga ikindi kimwe nahora nari maze indwi zibiri ngendana indwara ziteye ubwoba cyangwaye cyane kabisa. Niho umukozi w'Imana Olivier yambwira ati barakuroze ngo ugiye kurariza uruhande rw'ububavu. Arambwira ati humura warageze mu nzu y'Imana. Ku munsi wa kane niho naremba cyane. Ndemvye kabisa ndavuga ati birakaze. Ariko ndavuga ati jewe sindara muhira ndara mu nzu y'Imana. Niho naje ngaha baranyakira vrema. Naraye mbohotse Imana ishimwe cyane. Amen. Yesu nashimwe kandi. Amen. Amanaje magaze hano ngomba gushimira Imana. Yewe naraje ahantu nahabonye Imana. Nahabonye igitangaza gikomeye cyane. Kuri baje nari bisimwara nagendanye imyaka 35. Naragenze mu baganga batandukanye. Ndaja mu masengesho biranga. Ariko maze gushika hano hantu nashize amaboko yaramugaye. Nezuko. Kuri dushe sinonga. Gufungura bari ndakungaburira nk'umwana. Kwambara bari ndakunyambika. Nukuvuga ibintu byose bari ndakunkorera nk'umwana. Ariko ubu ndashima Imana amaboko anje yaragororotse. Nukuvuga nashize narirabulaniwe ntari umuntu. Nsa nawe ariko murabona uko nsa neza. Imana yangiriye neza cyane. Ndashima Imana rwose. Kandi naciye numva mfise imbaraga. Numva mfise kuba noba muri mwebwe. Nanje ndashima Imana ngiye kuba muri shengero yitare Pandasi. Hallelujah. The Pandasi yaje hageze. Imana ishimwe. Ndashima Imana. Kapunyu by'ukuri akimazi karaye gakoze. Jewe bari kumuramo iryinyo ariko nibusa kunyaho kandi ndagashiramo. Ubiryinyo ryanje rirakomeye. Nzaba by'ukuri Imana yakoze ibikomeye cyane. Amashinga kumushinga naye wanje. Yihanganye muri ibyo bihe nabayemo. Imana imumugisha, Imana imugire neza kandi nizera ko tuzobana muri rishengero twakomurwa Imana Imana yaducyura. Uwo yaje ari kimuga kweli umugabo wiwe niwe yabanje ko Bege yaje ubwambere ari umugabo wawe. Aha. Ariana. Kabisa. Sinakubarira ati muzane yaraje arambwira ingena meze ingena rembye ndabwira ati genda umuzane bavibuhayira ba imugwi kuri sante ndamubwira ati genda umuzane azohita akira none ibyo nakubwiye ubona utabibonye dukomera amashi umwami wacu imyaka 35 ari kimuga n'amaboko no kuza baje bamwangaza adatambuka dufata yararembye cyane gose yaramugaye mu buryo bukomeye cyane yaje yaramugaye wa muntu yapfa ingozi yaragwaye imyaka ingahe uwa Mungu yashize ngahe imyaka 8 yaramaze gukoresha miliyoni zirenga 10 zose z'amafaranga ariko yatasha kizi kuri gusa kandi Hallelujah.